Amahoro y'Imana abane namwe. Ni Fanny Ravine, hano turi Igitega mu kigo citwa Teen Challenge, ikigo gifasha kikongera kigahindura abantu bagendera mu bintu vy'ubuyayura mu mutwe. Birashobora ko bahinduka ego cyane, birashoboka bagahinduka bakaba abantu bazima. Dufite intahe z'abantu benshi, reka twumvirize bamwe muri bo, ndetse turaza kumviriza umuyobozi w'iki kigo atubarire vyinshi biberekeye. Cyane Twandurishima Pacifique. Yitwa Ntahoyankara Etienne. Banyita Pasteur Ciza Alexis, akaba ari jewe ndongoye iki kigo ca Teen Challenge, akaba ari na jewe nagitanguje hano mu gihugu cy'u Burundi. Jumba muri quartier Nyabugogo. Abaramba muri quartier Magarama muri commune Gitega mu ntara Gitega. Bisanzwe je naje muri Teen Challenge kubera nafata ibiyayura mu mutwe urumogi be n'inzoga nyinshi. Nareje muri Teen Challenge kubera nari umunwa nzoga kandi narazinwa nyinshi zikangora nkaburi ngene navyifatamwe mu buzima bwa misi yose. Kugira ngo ndagitanguze nuko nanje nigeze kuba nwa ibiyayura mutwe urumogi nkaheba amashure birangora, hanyuma igihe Imana ihinduye ubuzima bwanje nifuje gufasha abandi urundi gwaruka n'abandi babaye abaja b'ibiyayura mutwe. Bisanzwe vyaratuma nshwana bigatuma niyumvira ibidahuye, noneho ubuzima bwari bubi gose. Kino gihe ubuzima ni bwiza, ndabona bugenda buratera imbere, ari naco gituma nifuza kuzohimiriza abagenzanje nabo nyene bazonkurikire bazomere nka jewe mu buzima bwa misi yose bwabo. Iki kigo kimaze gufasha abantu benshi cyane, uri kuraharura kuva twatanguriye muri 2016 turamaze gufasha abarenga amajana 7. Ubu ndabona ihinduka ku buzima kuko ubuye noneho namwe nivyo mwibonera. Twebwe hano iwacu sukuvuga ngo ngomba kubivugira hano, ariko aba bose mubona mwumvise n'intaye bashinze naho mwogena mu makartier ibice 80% barakira kandi bakaza no gushinga intaye. Bisanye cyatumye mpinduka n'inyigisho n'amasengesho kuko nasanze gusenga ari byo vyiza ni nabyo vyatumye nteba ivyo izongeso z'ubwo bugumu. Bose baremerewe kubamwo yaba igitsina gore cyangwa igitsina gabo. Ubu twamaze kuronka inzu yo kwakira igitsina gore ndetse n'abana bo guhera ku myaka 4 kuduga ku myaka 13 nabo nyene turabakira, ndetse turakira n'igitsina gabo guhera ku myaka 13 gushika ku myaka 50. Bisanzwe ni naheza programme ya Teen Challenge no kuzoja guhimiriza abagenzi banje nabo nyene bari muri ubwo buzima bwa kera narimwo nabo nyene bahinduke. Ico nobwira abantu bafise novuga n'ingwara y'ibiyayura mutwe nuko batocika intege. Abo bantu sabasazi, abo bantu ntibamaze gufa, haracyariho ivyizigiro. Nimba Imana yaraduhinduye nabo izobahindura. Ahubwo nagomba kugira ngo ndabatera intege, bababe hafi, nibananirana mu ngo zabo babazane mu kigo cya Teen Challenge kugira ngo dushobore kubafasha. Iki kigo kiri mu ntara yagutse ya Gitega, muri commune yagutse ya Gitega, muri zone Maramvya, umutumba wa Simba. Turwanye ibiyayura mutwe, umwansi w'iterambere mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. We are Teen Challenge Burundi. Ikigo ciza cyo kugwanya ibiyayura mutwe mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Igitega, Isimba, turanezerewe kugwanya ibiyayura mutwe, twese turi kumwe birashoboka.